Ego. Uyu ni umurundi yabonetse mwireresi ariko arakora amafaranga. Turaza kubigera muri yano makuru yacu mu buryo bw'ido nido tumenye uyu murundi ndetse turabe n'inguvu yo bakoresha kugira akore ivyo bintu bamwe bafashe nkaho ari ibitangaza, nayo abandi bakavuga yuko yo bakoresha amarozi canke akorana n'abazimu. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru yacu vyose twabibateguriye. Ikaze mwese banywanyi bacu muri ko murakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza, utwumviriza uri ngaha mu Burundi ndakora mu kijana nagwa kaze muri ano makuru ku banywanyi bacu mudukurikira muri mu bihugu vy'ababanyi nibagiye namwe muri jya no mu bihugu bitandukanye vya Afrika ndetse namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure. Niba utarafyonda kuri sabone manuka musi y'ino video urabanti jambo subscribe nimukoresha Congereza ufyondeko kugira igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro urajwa mu bambere bashikirwa navyo n'amakuru abariko aravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha amakuru ndetse n'ayandi makuru yose tuba turiko turarenga ikigwa n'abanywanyi bacu ndetse n'abamenyesha amakuru bakorera irya nino turatohoza tugakorera amatohoza tugabashikiriza nido atosoye neza. Muri ano makuru turaza kugaruka kubirabana na politike, turagaruka ku nkuru zirabana n'umutekano ayavurwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ayandi yose mu bamwaranyegejwe. Reka rero imbere yuko tuyatangura tubanze dutangurire kuri no nkuru yavuzwe cane iriko irahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Abakoresha imbuga ngurukana bumenyi abari mu migwi ya WhatsApp ndetse n'abakoresha Facebook bagiye barabona isanamu y'umurundi, biboneka ko bamwe bavuze ko ngo yoba dakomeye mu mutwe, bakavuga yuko ngo yoba akorana n'amashetani. Vyahanahanwe rero abatari bake bakavuga yuko ngo uyo muntu afise imbaraga zidasanzwe ashobora kuba akoresha mu gukora amafaranga. Suro gira turabe sanirabi. Reka ndamuhe igipapuro. Girira turabe. Turaba gira. Girira. Bindura mashino. Girira ndabe kuna amafaranga abone. Oya. Nawe yakwa. Ego. Babibonye batangura kubona ari ibintu bidasanzwe ndetse bimwe bigasiga ubwenge bw'abantu badatahura neza ivyo uyu muntu ariko arakora. Nkuko muri ko murabibona ngaha muri no sanamu rero uno murundi yagaragaye ariko arakora amafaranga. Bivugwa yuko ngo yoba akoresha izindi nguvu zidasanzwe, bamwe bakavuga yuko ngo yoba ari umurozi, abandi bakavuga yuko ngo ibi bintu yakoze ari ibintu bidatahurika neza kandi ngo bisiga ubwenge bwa bamwe mu bamenyesha amakuru bacu rero bakorera mu gisagara ca Bujumbura. Babashije gutohoza kuri iyo nkuru banaturungikiye ino reresi, bavuze yuko ngo uyo muntu ari umuntu asanzwe, biboneka ko ngo adakomeye mu mutwe. Bamwe bavuga yuko ngo yoba ari umugwayi, ariko bigatangaza abatari bake bitewe n'ivyo yakoze. Ibintu rero yakoze ni ibintu vyatangaje cane. Murabona mwisanamu ukungene akora amafaranga. Abandi bakavuga yuko ngo ari ibintu bisanzwe kuko ngo abantu bama bakora ibintu vya maji, gucyo rero ngo yoba nawe ari vyo ariko arakora, ariko bikavurwa yuko ayo mafaranga akora ngabara amafaranga y'ukuri koko kandi ngo biboneka ko ivyo bintu ari ibintu asanzwe akora. Nguko rero turiko turabibona ngaha mwisanamu biravugwa yuko ngo uyo muntu yoba yatanguye kurondegwa kugira amenyekane ukungene akora ivyo bintu. Gusa amakuru ko turakora ko amatohoza twabashije kurondera kugira tumenye umwidondoro y'uyo murundi ntago turabasha kuyabona. Makuru yacu atahamuraza kubikurikira tubabwire aho apfuka ndetse turabe
n'ukungene ivyo bintu abikora. Gusa rero nkuko muri ko murabiraba ngaha ni ibintu vyatangaje abatari bake, bamwe bakavuga yuko ngo uyo muntu ari umuntu adasanzwe kandi ngo ivyo akora bisiga ubwenge. Ivyo rero kuvyoreresi, ariko tukaba tukiriko turarondera umwidondoro y'uyo Murundi. Mu makuru yacu ataha turaza kubabwira idonido kuri ino reresi yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu yandi makuru avurwa hirya nino, gira tubanze dukurikire ayarabana na politike ndetse n'ivy'umutekano. Inyuma yo kuyumviriza turaza turaba n'ayandi yose twabateguriye. Ni no kwihenda kuko byarabonetse ko abarundi ivyo bintu batabishyigikiye. Kira noneho ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD bwo nyene kuva mu 2005 uharuye indiri z'abahutu bumaze kwica, haba muri bimwe bya Safisha, haba inshuro zitayizeke bwagiye bwica abanywanyi ba FNL ya Gatongwasa, haba aho bwabwishe n'abandi bo mu yindi migambwe, haba nko muri ibi byo kunyuruza abantu bakabuga irengero, haba mu byo kugandagura, haba mu yandi mabi menshi cyane yo kwica rubozo abantu buguma buri ko burakora. Usanga harimo indiri z'ibihumbi z'abahutu bagenda baricwa, nkuko kandi harimo indiri z'ibihumbi by'abatutsi bagenda baricwa n'ubwo butegetsi. N'ubutegetsi butanezwa ubuzima bw'umuntu, n'ubutegetsi ivyo bababara ivy'amabakorwa ataco bibabwiye, uravye ivyo nabo baba bariko barakora muri kino gihe. Umuntu yohanura ko ivyo bintu vyohagarara, kuko ico bizomara conyene bizoguma bitandukanya abarundi kandi bihabe binakwega izindi njyane n'ayandi mabi kumbure adasumba n'ivyo babiriko biribukwa. Umuntu yohanura abategetsi b'u Burundi guhagarika iyi ngendo iteye isoni. Uwo yari Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Inyuma yaho abanyeshure biga mu mashure shingiro yo mu ntara ya Cibitoki baviriye mu mashure bakirukanga, hakavamwo abagira amasanganya kubera gutinya gutega urukingo rwa COVID-19. Abanyeshure babona ko izari ingaruka zo kugira indongozi zipfa ivyo zishikirije, aho badoma ku rutoke ijambo ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi, aho yashikiriza kuzogira ingaruka kambi zo kwiteza urukingo ataco azobaza leta. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Mahoro Pasha. Abavyeyi barereye ku mashure shingiro ya Rugombo ya mbere hamwe na Rugombo ya kabiri bavuga ko uyu munsi mu gitondo bazindutse barungika abana babo ku mashure nkuko bisanzwe, ariko ngo bakaba bamazeyo umwanya urumerumara kuko bagiye babona abana babatura kamaguru, amaso ari mutwe kubera ubwoba bwinshi batewe nuko bari bumvise ko baba bari bagiye kubatera urucanco rwo kubakingira ikiza c'umugera wa corona. Mbere muri uko kwirukanga hakaba hari umunyeshure yagize isanganya agongwa n'imodoka, ubu akaba ari karavurirwa mu bitaro vy'intara ya Cibitoke. Reka dukurikire bamwe muri abo bavyeyi babitwiganira, amajwi yabo tukaba tuyakesha bagenzi bacu bo kuri radio Isanganiro. Jewe nari nicaye muhira, hamaze umwanya mbona abandi bana b'ababanyi baje biruka ngo baje kubatera mu ishinge za corona. Ncamvuga ati reka nduge ngende kuraba iwanje, je mbona umenga ntiyaje, ariko ikibazo twe turiko turagira nuko abantu iyo bariko bariruka mu ibarabara bahura n'ingorane. Ahubwo rero amakuru y'abana batubwira ati hariho ibintu bazanye mu bikarto bashira mu biro, abana bibaza ko hari mu rucanje. Ubu niho mbonye aza yirukanga cangira curiosity yo kuvuga ati nze kumenya ibyatumye umwana ataha. Amakuru uruganda rwa radio Haguruka rwakuye mu buyobozi bw'ayo mashure shingiro ya Rugombo ya mbere na Rugombo ya kabiri avuga ko ivyabaye uyu munsi vyatewe nuko abanyeshure basanzwe bafise inkuru z'ibihuha mu mitwe yabo zigatuma babayeho nk'abahamutse. Ivyo bikaba bishimangirwa kandi na Jeremy Sibomana, umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoki, aho kubwo mutegetsi ngo ivyo bihuha abana baza kwishure babikuye mu mihani wabo, akabona ko igikenewe ari uko hokorwa inama yo guhumuriza abanyeshure. Tumukurikire. N'abana bava muhira bafise ibihuha vyibi na biriya, aho usanga bafise ibihuha mu mitwe ngo bahava batera inshinge zo gukingira cakiza coronavirus. Abana babonye umuduga gato, waba umuduga ukase kwishure bariruka, yaba ari umuntu aje kwishuri batamenyereye bariruka.
vyerekana ko hariho ibihuha bafise mu mitwe baza bafise bigatuma kumbure badashobora kuba stable bageze kw'ishure. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bariyamiriza iyo mvugo y'uwo mutegetsi aho bavuga ko ivyo bihuha bivugwa muri abo banyeshure bituma bamera nk'abahamuwe no gutinya gutegwa urukingo rwa corona batabikura mu mihana yabo, ahubwo ko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi Gervais Ndirakubuca batazira ndakugarika, aho yavuga ko umurundi azoja kwiteza urucanco rwa coronavirus atazohirahira ngo abaze leta kubijanye n'ingaruka izo arizo zose zizokurikira zivuye kuri urwo rucanco. Bakavuga ko kuba abana babo uyu munsi basa n'abahamutse vyatewe nuko bafise abategetsi bapfa ivyo bashikirije batiyumviriye ku ngaruka bishobora kugira ku Barundi. Urakoze Mahoro Pasya nawe kuri iyo nkuru waduteguriye. Umukuru w'umugambwe PPD Girijambo aranegura inyifato y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo kurengera abantu akabatukira mu ikoraniro ry'abantu kandi yategerezwa gushira mu ngiro amategeko, akabona ko ivyo akora vyose mu gukura abantu biherera mu majambo gusa. Ivyo navyo Leonidas Hatungimana akabibona nko kubimena amaso vya Evariste Ndayishimiye. Kurikira Leonidas Hatungimana bimwe mu vyanegura kubikorwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, akaba yabivugiye mu kiganiro ugoniki gica kuri radio Umurisho. Presidente baragiye ngaha aratoroganye hanyuma arakuye umuntu muri Regidezo yabanje kuja ku maradiyo aramututse, ariko kandi bijyana ibintu kuri kuza gutuka umuntu kurya, hanyuma agaca mujana mu mabanga mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata kijejwe guha amanota abashikiranganje. Ico gisata rero yamushizemwo we nikiraba na bijya yahora akoramwo, nukuvuga ubu niwe atanga amanota, niyo bita biro d'études stratégiques ariyo igira evaluation ku bashikiranganje. Ni biro vyigeze gutwarwa n'uwahoza n'umushikiranganje Kibeya. Jewe ndazi neza ko ari bo baza kutubwira bakadusaba ivyo tubona, bakavuga ingene batohoje, hanyuma bagaha umukuru w'igihugu amanota baha umushikiranganje wari wewe. Kandi uronse amanota ameze uku hari igihe wazubona umushikiranganje baramukura. Nukuvuga rero kubona uyo muntu aca mushira hariya hejuru aze gukondora wa wundi ariko aramukurikirana ni kibazo. Wa kabiri twovuga uyu yahora muri Otrako amukuye gutwara Otrako aciye amujana gutwara igisata, nawe nyene yabanje kumukeke aciye aja kuja gutwara igisata cyo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu hagati n'inyuma y'igihugu. Murazi ko yigeze gukora no muri rya cyo kuri aeroport. None aho twovuga ngo yaramuhanye canke yarimenya amaso wenyine ko yaragiye aravuga mu nyuma ivyo ariko aravuga bimunanira gushira mu ngiro. Muriko muvuga ngo umushinga amateka canke umukenguza amateka uyu nje barikanuye niba twari bo mwagombye kuvuga Space Caritas. Jewe no kuri sinifuza ko abantu bagira ibibazo, ariko nagira ndababwire ko uraze nko mu bijanye n'ingene ibintu bitunganywa mu bisanzwe, nimba ubonye hari amakosa societe runaka ifise ikete ujyandikire urongoye iyo societe, kumbure ugaheza ukamenya ko uwo atarirongoye anashobora kuba afise n'ububasha, mugabo ntushobora kwandikira utarirongoye. Nka Space nabonye bamwandikira ngo yadugije igiciro kandi atariwe atwara iyo societe itwarwa n'umugabo wiwe. Ingomba guca imanza, ariko nagira ndababwire ko by'ukuri twebwe ivyo tuzi nk'abantu bahoze hariya, iyo tuvuganye n'abantu turazi ko Space ntiyazize kijya gikorwa, ahubwo bijya bintu kabaye akaryo kabonetse n'uyundi muntu akomeye iruhande ya President Ndayishimiye, iruhande gose yashatse kugira ibyo bita kwicira urubanza, ibyo bita reglement de compte. Nje barikanuye rero ntiyazize kijye bijya bintu. Ndayishimiye yafashe ijyangiye n'ubundi yayifashe, Ndayishimiye yayishira mu ngiro. Kubw'uwo yahoranye n'abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD agira akamenyesha ko mu mwaka wose urenga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze arongoye Burundi ko atamwizero n'umwe afise ko hari ikintu na kimwe ashobora guhindura, akamenyesha ko ahubwo aho bigeze uno munsi ibintu biboneka ko vyayangaye, ngo kuko abantu bose avuga ko bakora nabi atanumwe yigeze akomakoma. N'ubu nyene Leonidas Hatungimana nukuvuga rero ibi kana kimwe jewe bimpa kumwizero, kuko none mubona yakoze iki ngaha, mwo mubona umwizero mwo uronka he, ariko umwaka wose byo bari bega nce ngira ko ngaho ufatiye kuri ibyo byonye. Ejo mundi aragiye haratoroganye imbere y'abacamanza,
baraboroza ariko nagira ndababwira gushika kuri iyi tariki jewe narabajije mu bacamanza mbere bo hejuru bose mbega none ubu mugejeje ko aheruka no kuyiha amezi 6 yuko agira asubize ijambo intahe ntagira umunyagihugu asubira kurenganya ngira ngo tuzobibona kuri twebwe nitwarengano nukuri barambwiye ubu nta mu procureur numwe nta mucamanza numwe arigera abogozwa canke ngo ahanwe muri iki niki nta numwe none kwari we agena aba procureur none yabujijwe nikubo ubo hari hana aba procureur batiye bavuga ati yaraducavuje yaraduceze urubwa igiturere kare tukirye ahubwo turushirize nuko twahora tukirye ejo bundi mu mpera z'ukwezi k'umunani mwarumvise ivyo yagiye arifatiye no kuratoteje umukenyezi procureur wo mu Kayanza aravuga ngo ngura igipfamutima nukuri yaravuze amajambo none procureur singa ntakiri harya nyene ibereye harya nyene ariko ari mu mabanga none yoba yarihenze nimba yarihenze nagenda musubiza agashambara yamwambuye none wewe uwo mukuru w'igihugu oya arikade nimba ari arikade nimba ari oya nukuri izo rero utwo turero warutanze ni novuga ngo ni 0 kuri jewe ahubwo tunjana muri negative no kuvuga kunyereka ahubwo kw'ibintu byayangaye mu buhinga bw'ivyuma badufashe dufata akaruhuko gato hanyuma tubandanye n'ayandi makuru twabateguriye. Hewe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahava hose kwikangura atari kwikanga agahaguruka rugaba atari kugambana akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragaro atakurundira amaronko ubona ko gutinya igitsure canke kugenderamo kwako umuntu numwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi tutibagiye ugwaruka ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibara riguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ivyo twabiriye akuya tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ivyo biremewe nta kosa akamere no kwankibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze radio haguruka ewe radio haguruka komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira abadushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora aramabanga tubibangira ingata ibidashobora kuvugwa n'umuntu numwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya maze turinde amaganya ewe radio haguruka uracara uwa mbere. Ibitigiri vy'umurengera byasubiye kwibonekeza mu gasho k'igipolisi k'Inyamiramabi ko mu ntara ya Ngozi ivyo biruko mu gihe ako gasho ubugaharugwamwo abanyororo 136 abasabwa n'amategeko ari abanyororo 30 gusa abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike agasaba ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwo kwikubita gashi mu gukora ibishoboka byose bugatezurira izo mfungwa nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Aline Muneze. Inyuma yaho mu ndwi heze hafatiwe abayoboke 40 b'umwigemeze byangenda kumana bagaheze bakajanwa mu gasho k'igipolisi k'Inyamiramabi ko mu ntara ya Ngozi ako gasho gaciye gakwiza abanyororo 136 kuko kari gasanzwemwo abandi bashika kuri 96 ico gitigiri rero kikaba ari umurengera mu gihe ako gasho kari kagenewe kwakira abafungwa 30 gusa amakuru radio haguruka ikuraho mu ntara ya Ngozi amenyesha ko abayoboke b'umwigemeze byangenda kumana bari birukanywe mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi inyuma yo gufatirwa mu ntara ya Kivu y'ubumanuko abo bayoboke bazebiya rero bakaba badasiba guhagarikwa mu gihe baba bariko baragerageza kuja gusengera ku musozi wa Businde uri muri komine Gahombo intara ya Kayanza ayo makuru nyene abandanya ashikiriza ko muri ako gasho k'igipolisi ko mu ntara ya Ngozi abanyororo babayeho nabi cane uretse ko mu kuryama bacucagirana bigatuma bataronka isaganirizo ngo hari mbere n'abataronka aho bakika
k'umusaya kubera badashobora gukwirwa mu ihangare bafungiwemwo. Imiryango y'abanyororo, abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike basaba ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kwikubita agashi mu gukora ibishoboka byose kugira ngo bafungwa batezurirwe. Tugushimire Aline Munezero kuri iyo nkuru. Kurenza igihe cyo gufungwa mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi atarumvirizwa na parke nivyo biriko biribonekeza mu ifungwa ry'umuforomakazi wo mu ntara ya Gitega nije imbere Marie Chantal afunzwe kuva kuwa 30 Nyakanga uno mwaka yagirizwa guha makuru amaradiyo akorera hanze y'igihugu. Abanyagitega cyo kimwe nabo mu muryango wiwe bakaba biyamiriza ako karenganyo kariko karakorerwa uwabo. Basaba leta ya Gitega kurekura uwabo ngo kuko atacimwagiriza uretse irementanya. Mugenzi wacu Eric Kwizera arabitugira ku muriri. Uwo mufasoni w'umuforomakazi yarengerejwe igihe cyo gupfungwa atarumvirizwa na parquet azwi ku mazina Marie Chantal Nijimbere akaba yarasanzwe akorera imirimo yiwe mu nzu y'ububiko bw'imiti mu gisata cyo gutabara indembe ku bitaro vy'akarere ka Gitega umurwa mukuru wa politike. Yapfunzwe kuva ku igenekerezo rya 30 Nyakanga no mwaka aho yafatiwe ku kazi kiwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza acashigwa mu gasho k'igipolisi cyo ngaho nyene Igitega hapfungiwe gushika n'ubu. Nk'uko itegeko riri mu gitabo mpanavyaha bivuga ubupfungiwe mu gasho k'igipolisi ngo ntashobora kurenza imisi 14 mu gasho atarumvirizwa. Nk'uko amasoko ya radio haguruka bitumenyesha uwo muforomakazi yagirizwa kuba yaravugiye ku masamirizi ari mu buhungira ngo ko yoba yarashize ahabona akamwana wa mama na mpinga yanje byibonekeza mu igenwa ry'abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi barungikwa gufasha mu gisata cyo kugwanyikiza COVID-19 ku bitaro vy'akarere vya Gitega. Abo nabo ngo bakaba bararonswa agashiro kabute hambavu y'umushahara wo ku kwezi. Abanyagihugu bo ngahe Gitega cyo kimwe nabo mu muryango wiwe bakaba biyamiriza iryo fungwa babona ko ari ry'akarenganyo hamwe nuko ryarengeje igihe cyo gupfungwa atarumvirizwa. Bakavuga ko badatahura ingene umuntu ashobora kuvundira mu gasho hafi ukwezi kose mu gihe amategeko yo mu gitabo mpanavyaha atomora neza ko umufungwa atomara indwi zibiri atararengutswe imbere y'umucamanza. Bagasaba leta ya CNDD-FDD kuwabo yorekurwa agasubizwa mu muryango wiwe hamwe no mu mirimo yiwe ya misi yose.